Amavuko meza, amavuko meza, amavuko meza, Axia Vibes TV. Amavuko meza, isabukuru nziza, isabukuru nziza, isabukuru nziza, Axia Vibes TV. Isabukuru nziza. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Hari ku itariki ya 13 ukwezi kwa kabiri 2024, aho hasamirana ikiganiro ca mbere kuri Axia Vibes TV. Ingene urukundo rugenda rurahindagurika muri ino si yacitse umubumbe. Uno musi rero twinjiye mu ndwi y'isabukuru y'umwaka umwe ya Axia Vibes TV. Tuzohimbaza neza itariki 13, azoba ari ku munsi wa kane w'indwi iza. Bizovaho murabira kino kiganiro duhimbaza uyo musi mukuru. Twama tuhimbaza buca ari umusi mukuru wa Saint Valentin, umusi mukuru w'urukundo, abakundana biva ingene abantu bavyita. Rero nico gituma dutanguye turirimba isabukuru nziza, tuyisangiye n'abakutsa kivi. Uyu munsi bashoye kuronka akanya, reka babaramutse kuko turi mu kanyamuneza k'isabukuru. Reka mpere hariya nkuko bizwi no munsi turiko turahimbaza isabukuru ya televiziyo Axia Vibes TV. Je nitwa Aline, ngira ngo Aline Shima. Nibaza ko ntari mushasha kuri iyi televiziyo. Murakoze cyane, mubandanye nyakugira Imana. Nanje nitwa Anastasie Mugisha, ndaramukije abakunzi ba Axia Vibes TV. Ego cyane, ndabifuriza isabukuru nziza. Murakoze gose. Ngo batambukanye baneza barakurikirana abatambi bakahenza yigwa nakanyamuneza ka anniversaire. ngo batambi baneza ko turatambuka tugana kubuzi, mubabarire abatambi baneza. Ego nanje nka nitwa Elvis Toussaint Ntibanyiha, nkaba nanje maze kugira ibiganiro bitari bike. Ego uri umukutsa kivi, ataruha. Ego toujours prêt à servir. Ego mbere ukatuzanira n'ugwaruka rwinshi. Ego micane. Ego none reka ntidutevye uyu munsi kwari ukwipfuriza isabukuru nziza kuyisangira n'abakunzi ba Axia Vibes TV. Mbega iyi ndwi urumva twinjiye mu ndwi y'isabukuru. Elvis, tugeze ku banywanyi bangahe? Tugeze ku 2,100. Abanywanyi 2,100 nimufashe tubakomera amashi. Ego turabakomera amashi. Mama Anastasie, shimira abo bantu babaye abanywanyi bagasangira ibiganiro vya Axia Vibes TV. Bashimire. Warabashimiye tugeze ku 1,000. None nubu subira. Ubu ndashimye ndakuye ubwatsi. Ego. Nifuje ko tugwiza tugashaka amazero 2. Amen. Ego ari nebashimire nawe byo. Hari benshi bavuze ko inahe yawe yabakozeko. Ego inahe yanje abo yakozeko, basangiza n'abandi. Tubandanye tumenyesha iyo televiziyo mu bakunzi bacu, abo twari bagiye tubasangiza ibiganiro. Nukuri dushike kwihangira. Urakoze cyane. Mbere abakurikirana Elvis, Axia Vibes TV igiye kuja no ku yindi mihora itandukanye, ibasangeho bene wacu bari Burundi bakoresha Facebook. Mukurikire Axia Vibes TV, mugiye kwisanga kuri Instagram, mugiye kwisanga ahantu hatari hake. Elvis agiye kubihereramo, sivyo? Gira ubibemerera. Ndayemereye cyane mu minsi za na Facebook ndayemenga yamaze gutangura. Ego mu minsi iri imbere naho vuba cyane Instagram iraboneka. Humbure duheze tuzoje no ku buryo bwa Snapchat na TikTok. Ego cyane. Ego
Axia Vibes TV babikiye ibyiza byinshi cyane none isabukuru nziza twese ego isabukuru nziza abanywanyi mudukurikirana ico twabemereye no kubaha iteka mukaduha iteka twese tukagira iteka maze imana ikaninahazwa yaturemanye iteka ko imana irababara iyo iteka ry'umuntu ririko rirononekana none ga Aline shima turiko turashima ku bw'isabukuru ry'umwaka umwe muri uyu mwaka ikintu nyamukuru wasigaranye wosangiza abanywanyi ba Axia Vibes TV. ego murakoze pati ikintu jewe canshitse ku mutima muri uyu mwaka turiko turahimbaza isabukuru y'umwaka Axia itanguye ikivi cayo jewe narashimye cane ego vyarankoze ku mutima ngena Axia iha agateka iha ijambo umuntu wese akisanga muri Axia uko ari kose ari muto ari mukuru ari umusaza uko ari kose ego agahabwa iyo kaze muri Axia ego cyane iryo ni hangiro rya Axia Vibes TV kwiteka rirononekarira mu gukumira mu kwigiza kure uwundi muri Axia Vibes TV rero ntitwigiza kure ahubwo dutuma bose begera ego ico rero ni ciza cyane abasanga ico ciyumviro cakoze ko muri uno mwaka muce muja muri commentaire kugira ngo mugishigikire maze Aline yumve yuko adatamba yirorera muri ico ciyumviro reka tubaze mama Anastasie mumenye ko two duhimbaza turi mu ndwi yo guhimbaza isabukuru y'umwaka umwe Axia Vibes TV ivutse ego nanje uretse ko nshigikiye ibyo ari nahejeje kuvuga ikindi nshimira muri uyu mwaka iyi televiziyo yacu ni ugukorana guhuza abari hariya hirya no hino tugashobora gusangira umugambi tugashira hamwe hanyuma bikagenda neza gushikaho rero televiziyo igeze aho igeze rero narakunze cyane uku gukorana abari hirya no hino tuja kwihangiro rimwe ego urumva ko biza byuzuza ibyo Aline yavuze guhiteka bose hanyuma kuri baha abantu bagakorana bari kumwe bagahuza bari muri Suède abari mu Bufaransa turabaramukije abari mu Bubirigi abari muri Afrika mu Burundi muri kariya karere kacu tugahuza tukagira ihangiro rimwe muce muja muri commentaire dufashanye guhimbaza isabukuru y'umwaka umwe ya Axia Vibes TV. Elvis Tusa ego nawe uyu mwaka ico ntahanye nuko nabonyemwo cane igikorwa Axia Vibes TV ikora cyo kwitanga ikitangira ushaka wese kugira ico ashikirije ikitangira ukuntu mwigora mu bihe vya neje mukaja mu micungararo itandukanye y'igihugu ca Suède n'ukuntu hari kure kugira umuntu wese yipfuje kuganirira Axia Vibes TV ashobore guserura iciyumviro ashobore kuvuga ikiri ku mutima nico cankoze ko cane pati kwitanga ego cane bakunzi ba Axia Vibes TV mwakire utwonovuga ni nkutuganuke twisabukuru y'umwaka umwe wa Axia Vibes TV turimwo muri no ndwi yose kuzoshika ku itariki 13 aho tuzohimbaza nyezina iryo sabukuru mu kiganiro kizoca kuri no televiziyo ikiganiro tuzogirana nabubatse ndetse n'abipfuza kwinjira muri iryo banga tuzirikana ku mwizero w'ibanga ryo kubaka Kristo none murakoze cyane kuri ivyo vyiyumviro none mwipfurije iki Axia Vibes TV muri uyu mwaka ugiye kuza muvyeyi tuyifurije gukura gutera imbere
abanywanyi benshi kuronka ibiganiro byinshi bihurumbirwa n'abantu benshi ego igakura nyene hanyuma ikaba rurangiranwa kuba rurangiranwa kwayo nuko abantu bubakiranira iteka boba benshi. Ego urakoze muvyeyi Elvis Tusa. Uyu mwaka jeco nari nifuza ko twogera ko niko ijwi rya Axia Vibes TV ryoja mu bantu bose batarayimenya cane cane mu gwaruka pati. Ego Ugwaruka rukiri ruto nkaje nkoresha ayandi marezo za TikTok na Snapchat utabirungitseyo ni gake biyumvira guca bahurumbira kuja kwirondera nkumbure kwera tutaramenyekana nkumbure kwera ibiganiro byacu batari bwavyumve. Nkifuza rero uyu mwaka kokora kurabo tunumenga biratugora abakuze cyane batavyumva n'abana bakiri bato cyane cyane bo ngaha mu bihugu bya Buraya kuko batwagwa n'ibindi byinshi. Nkumbure Axia Vibes TV nayo yo bahaye ijambo ikabubaka kugira nabo bagiraho bigejeje. Murakoze cyane Elvis Tusa. Turiko turahimbaza indwi y'isabukuru rya Axia Vibes TV maze umwaka umwe ikabikwija abanywanyi 2,200 200 n'agakwaburi imwe iraryoshe cyane. Rero mbega kaganuke twotanga kuri no sabukuru nakahe akambere ni kubakutsa kivi bari I Burundi. Turabakeje cyane turabakeje gose ku kwitanga kwabo ku buryo tubandanya turonka ibiganiro byiza cyane. Ego tukaba dukeje mutoyi cyane muri bo witwa Queen Karel Iranzi turamukomeye amashi. Ego dutumirira n'abandi bakiri bato kuko agira heze amashure yisumbuye n'abandi bakiri bato imyaka 17 imyaka 16 bipfuza gukurira mu iteka ry'abana b'Imana. Akorero nakaganuke dusangiye n'abakutsa kivi bari I Burundi nukuri tukaba tubateye intege cyane. Akandi kaganuke kuno munsi tugahaye uno muvyeyi reka tumushire hagati tumuhagatire reka tumushire hagati tumuhagatire turamuhaye akaganuke turamushimiye gose. Ako gaganuke mutigafatiye kuki n'umukurambere niwe mukurambere muri iyi televiziyo yacu itaranaramba ariko atagize isoni. Yavuze ati jewe ndaje mu Giswahili yavuze ati mina jisheta none ga muvyeyi turakuye ubwati. ndashimiye iryo teka mu nteye sinabyo nari niteze. Ego mwarakoze cyane kwemera kuja ahabona mukayagira abantu. Ntibyoroshe na gatoyi ko umuntu yemera kuja imbere ya kamera n'ibintu abantu benshi bamera nk'ababangiriye. Rero kuba warateye iyo ntambwe ukomere ntibura ingorane bijana ariko umenye yuko uriko wubaka iteka rya benshi. Ego turakeje na Elvis Tusa ingena gerageza gukwega ugwaruka kugira ngo kuri no televiziyo babandanye bayagira abantu babandanye batera iteka abantu. Turakeje umunywanyi wese yafyonze kuri subscribe yafyonze kuri sabone. Aho niho rero nagira mpereze kano kanya kakanyamuneza ndabasaba yuko tworangiza twosozera musubiye gusaba abandi ngo babandanye bafyonda hahandi. Duteriteka umuvyeyi Ego uko abavuga icongereza babivuze ngo ladies first. Yego
ndasubiye gushimira abanywanyi ba Axia Vibes TV ego hanyuma rero nkasaba ko bayikwiragiza mu macuti n'abagenzi kugira ngo tubandanye turonka abanywanyi benshi nihaba hariho abariko baranyumviriza batarafyonda kuri sabone babigire hanyuma baze baratubwira icyo babiyumvira ku biganiro byacu mu makomantere no kurayika ego cyane ego kandi mu minsi iza nibaza ko tugiye kuzogabana ca kiganiro kuri coaching ego turi mu muhango ugiye mu muhanga bagiraga abandi ego Elvis ego nanje nosaba abanywanyi mwese bamwe mwese mugwa mutubaza muti mbega twobikurahe muze muraraba Axia Vibes TV mugire subscribe mucanke abone mu rurimi rw'igifaransa hanyuma nkuko Madame Anastasia ivuze mugire n'amakomantere munasheko nakandi kurukumu ku like kugira tushobore gutera imbere hanyuma muzoze murakwirikira ibiganiro kuko tubitanga uko umwanya wose ugiye turasohora ikiganiro kiba kivuye mu Burundi kiba kivuye ku isi yose aho dushoboye hose turagerageza namwe mugerageze mutwitabe dushobore gusangira iryo teka twese hamwe. Murakoze cyane Elvis Tusa. Inyuma ya kamera naho nyene haba hari umuntu ariko arakora ibintu mu Kirundi bavuga gukora ibikora inka ku bantu batunze inka sinzi ko mwebwe mwazitunze ngo mumenye ico kintu gisigura ko nk'ivyo bibwiye abatunze inkoko baribaza ati mbega gukora ibikora inka ivyo nibiki ni ibintu vyiza cyane nzokibasigurira hanyuma uyu munsi turi mu isabukuru. Inyuma rero ya kamera hari uyu muntu akora ibikora inka kandi ubona ko by'ukuri yanyoye amata y'inka kamugwa neza. Uyo nawe ni Papa Tim agumana natwe akadushigikira akoresha ivyuma ego bikeneye umuntu afise umusokoro kugira ngo abiterure none turamukengurukiye gose ni ingabire twaronse muri uno mwaka muri Axia Vibes TV. Imana ihezagire umuryango wiwe ihezagire abana biwe babandanye bakura neza abazobishaka bazotorane mbere n'uyu mwuga. Jewe rero twari kumwe ndiko ndabakomishwashwa muri ino ndwi y'isabukuru ya Axia Vibes TV. Ni Patiri Inyase nkuru nziza umukutsa kivi kuri no television. Nari kumwe na Anastasia Mugisha. Murumva ko rimwe akajwi gasubira hasi ego tukaba kumwe kandi na kumwe n'undi mukutsa kivi wo mu gisagara ca Uppsala yitwa Elvis Tusa ntibanyiha. Murakoze gose cyane tukaba dusubiye kurangiza twipfuriza amavuko meza Axia Vibes TV. Amavuko meza, amavuko meza, amavuko meza Axia Vibes TV. Amavuko meza. Joyeux Annif! Joyeux anniversaire!